Muraho neza, murakaza neza kuri Ukuri ku mafaranga. Uba warigeze wibaza igituma hari abantu bamwe baguma batera imbere mu gihe abandi baguma aho bari imyaka n'imyaka? Perezida Paul Kagame niwe yamagaruka ku kintu kimwe gusa, ikintu gihambaye, akavuga yuko iterambere ritangurana na mindset. Kuko hari ushobora kubona umuntu ukabona uwo muntu ntafise amafaranga menshi, ariko ukabona uburyo yiyumvira canke ingene afise ingeso zimwe zimwe, bigatuma ubona yuko uwo muntu ashobora kuzoba umukire mu gihe kiri imbere. Paul Kagame niwe yigeze kuvuga ko nta gihugu canke umuntu ashobora gutera imbere adafise vision. Rero muri iyi video ngira ndagusubiriremwo ibimenyetso bitanu Simusiga bishobora kukwereka ko uzoba umukire mu gihe kiri imbere. Ibi ni ibimenyetso bitanu byavuzwe na Paul Kagame. Kandi ikimenyetso ca nyuma nico kiriko gituma abantu benshi barangiza ariko bagashobora gushika ico twokwita ku bukire. Nuko ugumana nanje gushika ku iherezo. Reka rero dutangurane n'ikimenyetso ca mbere Perezida Paul Kagame yamashira imbere. Ikimenyetso ca mbere nuko ukunda kwiga ibintu bishasha. Paul Kagame yamavuga ko ubumenyi ari bwo butunzi bwa mbere. Kuko umuntu adakunda kwiga nuko udosanga uwo muntu agumya aho nyene. Abantu benshi rero bazoshika ku bukire nuko bakunda kwiga, ukazosanga abantu bakunda kwiga ibintu vyerekeranye na business, bakiga ibintu vyerekeranye n'amafaranga, bakiga uburyo bwo kwiteza imbere, ndetse wanashaka bakiga n'uburyo bwo kwiyubaka. Udosanga ari ba bantu basoma, barondera amakuru mashasha, bakiga ibi nk'ibi biganiro ubona tugenda ducisha ngaha kuri YouTube, ngaha kuri Ukuri ku mafaranga. Paul Kagame we nuko yamashira imbere, ugasanga Paul Kagame we yishirira imbere innovation, agashira imbere technology hamwe no kwiyubaka biciye mu bumenyi. Kuko Paul Kagame nuko we wazi ko iyo umuntu yize ashobora guhindura ubuzima bwiwe. Rero nimba nawe wo bari wa muntu ukunda kwiga ibi bintu bishasha, nuko icari kimenyetso gikomeye cyane ufise. Burya ndakubwiza ukuri, niba uri wa muntu ukunda kwiga ibintu bishasha, nuko bizorangira ushitse ku kintu gihambaye cyane. Kuko kwiga bizotuma umenya ibintu utaruzi, hamwe ibyo bintu umenye uze gusanga bigiye kukubyarira umusaruro. Rero Paul Kagame iki ni ikimenyetso ciza yavuze, kandi umuntu uwo ari we wese yoshobora kwigiraho. Nyamba ubona udafise imigenzo yo kuza urasoma ibitabo, yo kuza urahiga kugira umenye nk'ibintu bya business, nuko ibi bintu wovyimenyereza. Abakire bo nibo babisobanukiwe. Umukire ni wa muntu kugira aje mu kintu abanza akagenda akagisesengura, akabanza akacigako, akaja muri ca kintu yamaze kumenya amakuru yibanza ashobora guherako. Kuko bigira ikimazi kinini cyane. Sindakubwiye ngo ntutangure ikintu utabanje kugira ubushakashatsi burengeje, kuko hari n'itegeko rivuga yuko kugira umuntu ashike ku butsinzi yuko yokora ikintu akigira mu makosa yiwe. Ariko mugabo Paul Kagame we niwe yakivuze neza, nubanze wige, ubanze umenye ibintu byinshi. Rero nimba ukunda ibiganiro nk'ibi bivuga ukuri ku mafaranga hamwe n'iterambere, nuko ukora sabone kugira ngo ntuzocikwe n'izindi video zitogufasha gutera imbere. Hama reka tugende ku kimenyetso ca kabiri. Ikimenyetso ca kabiri cavuzwe na Paul Kagame gishobora kukwereka yuko uzoba umukire. Ni mukuri wa muntu udatinya gutangura n'utuntu duto duto. Paul Kagame niwe yigeze kuvuga ko iterambere ritangurana n'intambwe ntoya. Abantu benshi udosanga bashaka gutera imbere, ariko bagategereza igihe ibintu byose bafise bizoba byagiye ku murongo. Ukadosanga abantu bahora bivugira ngo nzotangura nkiri n'amafaranga menshi, abari nabakavuga ngo nzotangura nkiri n'ibikoresho byiza. Hari nabo ushobora gusanga bavuga ngo nzotangura ari nitegura. Ariko ndakubwiza ukuri, abantu bose bazoba bakire niba abantu batangura nico bafise. Abantu bazoba bakire uzosanga bashobora gutangura business ntoya, bakiga kuntu boshobora kuyikuza, bakiziganya, nubwo baba bashobora kuba barosa amafaranga makeya, canke bagakora utuntu duto duto. Ariko batangura kuko bazi ko gutangura
bike biruta kuguma barindiriye amahirwe. Rero Paul Kagame nuko wewe yama ashimira abantu bakora, akashimira abantu batangura kandi badatinya gutangura n'intambwe, nubwo byo bari ibintu bitoya biga kuraba ukuntu bashobora kuba bibyaza umusaruro. Rero nimba nawe utinya gutangura n'utuntu duto duto, ico ni ikimenyetso gikomeye cane. Rero ico no kubwira namba ubona uri wa muntu utangura n'utuntu duto duto, nuko uri mu nzira y'injabukire. Ico no kubwira nuko wogumiriza aho nyene, kuko ugiye kuraba abo bakire bose ubona ba Elon Musk, ba Bill Gates, ba Jeff Bezos, suko ari abantu batanguriye ku bintu bikuru, ahubwo nuko batanguriye ku tuntu duto duto biga utu tuntu duto duto kutubyaza umusaruro kugera naho ubona bageze uyu munsi. Rero nawe namba uri wa muntu ufise iyo ngeso yo kuza uratangura utuntu duto duto kandi utuntu duto duto katubyaza umusaruro, nuko bitebe bitebuke uzobona ukisanga wamaze kugera mu bukire. Reka tugende ku kimenyetso ca gatatu. Ikimenyetso ca gatatu nuko utekereza kure. Paul Kagame ni umuntu akunda kuvuga ibintu vyerekanye na vision, kuko umuntu atagira vision nuko atakaza imyaka myinshi ku kintu atazokwigerako. Rero abantu bazoba bakire ntibatekereza uyu munsi gusa, ahubwo biyumvira imyaka iri imbere, bakiyumvira imigambi yabo hamwe n'ubuzima bashaka kuzobamwo. Abantu benshi bakena bakora ibintu bibanezereza muri ako kanya, ariko abantu bazotera imbere bo bemera kubana uyu munsi kugira ngo baze baryoherwe ejo. Paul Kagame nuko yamashira imbere planning, agashira imbere discretion, agashira imbere no gutekereza kure. Rero nimba nawe ukunda gutekereza kure kuri kazoza kawe, nuko amahirwe ari menshi yuko uzotera imbere. Ariko ikimenyetso gikurikira nico gitandukanya abantu bazokira n'abazoguma aho nyene ubuzima bwabo, kandi iki ni ikimenyetso kimwe mu bintu Paul Kagame yama agarukako cane. Ikimenyetso ca kane, ntiworoherwa no guheba ikintu wamaze gutangura. Paul Kagame niwe yama avuga ko nta ntsinzi iza vyoroshe. Abantu benshi uzosanga baheba ikintu vuba cane. Nyambari wa muntu agiye gutangura business ntoya akabona yananiranye rimwe, bagaca bavuga ngo ibi bintu si ivyanje. Ariko abantu bazoba bakire bo nuko baragerageza inshuro nyinshi bakananirwa, bakongera guhaguruka, kuko bazi ko gutsindwa atari ihereza, ahubwo gutsindwa ari somo. Rero Paul Kagame nuko wewe yama ashima abantu bihangana, b'abantu bakora cane kandi badacika n'intege. Rero nimba nawe utinya guheba naho ibintu vyoba bikomeye, ico ni ikimenyetso gikomeye cane. Ikintu no kubwira nuko kugira uzoshike ku bukire, nuko uzosanga ari ikintu kigoye cane, nuko uzosanga ari ikintu bizogusaba kubira ivyuya, ariko muri kwa kwihangana ca ikintu kazoguma guhora gisubiramo, ugerageza ugenda ukosora dukosa duto duto, nivyo bizoshobora kugushikana ku ntsinzi ikomeye cane. Reka rero tugende ku kimenyetso ca gatanu cavuzwe na Paul Kagame. Ikimenyetso gishobora kukwereka yuko uyu munsi ushobora kuba ukenye, ariko mu gihe kiri imbere ukazoba uri umukire. Ni muguri wa muntu ukunda kuba hafi y'abantu bagufasha gutera imbere. Paul Kagame niwe yigeze kuvuga ko iterambere ry'umuntu canke igihugu nuko ritava ku bantu mukorana kuri vision mufise. Rero abantu bazoba bakire nuko dosanga ari abantu bitonda cane, bakitondera abantu bagendana. Dosanga ari abantu bakunda abantu bafise ibitekerezo vyiza, canke abantu bakora cane. Mbere wanashaka ugasanga abo bantu bikundira abantu babatera motivation, kuko baba bazi ko abantu tugendana bashobora kuba canke bashobora kuba bafise uruhara kugira ngo dushobore gutera imbere canke kuba twotera inyuma. Rero mu gihe uzoba uri wa muntu uguma inyuma y'abantu bavuga gusa
ntibishobora nuko uzosanga abo bantu bakuzimije ukazosanga nta kintu na kimwe bashoboye kuba bogushikanako. Ariko mu gihe uzoba uri kumwe n'abantu bazohora batekereza iterambere, nuko nawe uzoshobora guhinduka. Paul Kagame we yama ashira imbere abantu bafise vision, agashira imbere b'abantu bakora neza kandi bakunda n'iterambere. Rero mu gihe uzokwiyegereza abantu ubona yuko ataco bazokungura mu buzima bwawe, nuko uzosanga abantu bagiye kukononera iterambere ryawe. Umwe niwe yavuze ngo mbwira abantu 5 mugendana nkubwira uriwe. Rero namba uri umuntu ukabugenda n'abantu 5 baborerwa, nuko nawe bizorangira uborerwa. Ariko niba uri wa muntu ukagendera n'abantu 5 bakora business nawe atayikora, nuko bizorangira nawe ukoze ubaye mu businessman. Rero ico nakubwira nuko ukwiga kuraba ugacagura abantu mugendana. Rero rimwe na rimwe ubutunzi ntibutangura kubera amafaranga, ahubwo Paul Kagame we niwe yavuze yuko ubutunzi butangurana na mindset. Rero ubutunzi usanga butangurana n'uburyo utekereza, nyambari discipline ufise canke ingeso nziza, hamwe no kutiheba. Rero nimba ufise bimwe muri bimenyetso, nuko utocika intege, nuko ushobora kuba utaragera aho ushaka kugera, ariko nuko ushobora kuba uri mu nzira nziza. Andika muri commentaire ni ikihe kimenyetso ubona ufise muri wewe cane, kandi nimba iyi video igufashije nuyishigikire iyi channel, ukore sabone, ukore na like. Hama je twariko turaganira ni Ntiyampa Pascal. Ciao ciao.